kandi patuba papo kingohe karya kazogukwege uragakwega inda mwikanebe shera hanoga Soundpick TV. No, 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 no. No, 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 no. Dontia! Dontia! Ubava wa mukobwa ntiwaje nk'igitero kw'isi. uragakwega Ukibuza utamutsi. kazinirira kuzimu Yesu! kandi patuba Papo kingohe. Ndavuge kumpamagara papa kandi yago baza umuntu agomba guha umunyu. umuntu mbabarira basi Ubona no. Uriko soye. Aradodoye rero genda hariya mu cyumba. Tusiga turavuga nta mu munyu uboneke. ha bisara kubise Genda. sheri ko wicaye ngaho kagapupi mu bana ni kari kuza mukicarana ngaho karya kazogukwege uragakwega inda mwikanebe amusutwa icyo nicyo cyakuza umva wagakotori gakotwa igisusu hano kica shera hanoga twara muri pisine Sha. Komye Boko Haram. Ani muko yo duturira mwiyi nzu yose agaduturira tugahera mazima yongo. Oh no. Woo. Shetani mukuru. ndababaye kuba ngira n'icyumuntu Hajya kugira urukoke uhitamo gusigisha koshi yawe. Yesu. sheri kandi harimo Samir Oh no. Samire none irusha ubuzima bwawe. Will you keep quiet? Chai. Here is God. Oh my guys, are ball. nyonga ubugufu ugenda nyumva rero genda Wabonye? Urakuza uti ucubwenge wewe. Wakikuri. Soundpick TV.